Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru abagezweho yiriwe aravugwa cane. Kuri no genekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2024 dore ingingo nkuru ano makuru yacu agira ashimikireko. Muri ano makuru turaza gusimbira mu gisata c'umutekano nyuma yaho tubabwiye ko hari intambara zikomeye ziriko zirabera mu ishamba kama rya Kibira, aho bivugwa ko hari abaroberi bariko barakozanyaho n'igisirikare. Tuza kubabwira abapfuye ndetse n'ibindi vyinshi bishasha twamaze kumenya kuri izo ntambara. Turaza no kugaruka ku itangazo ryashizwe ahabona n'umuhari witwaje ibirwanisho Red Tabara ugwanya ubutegetsi bwa Gitega. Muri ano makuru muraza gukurikira ivyatangajwe na Red Tabara, byose tukaba twabiteguye muraza kuvyumva muri ano makuru. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ku bintu bidasanzwe biriko biraba mw'ishirahamwe Rona, ibintu bikaba vyakomeye cane. Dafu w'iryo shirahamwe akaba aherutse gutanga imihoho, abakozi bakaba rero bariko baraburagizwa ndetse ibitari bike bikaba biriko birononekara, hakaba havugwa ubunyonyezi ndetse n'abandi bakozi bashobora kwirukanwa n'ubusuma bw'amafaranga yababa imiliyoni 250 yoba yaribwe muri iryo shirahamwe Rona. Muraza kubikurikira muri ano makuru twabiteguye. Mu gisata kandi c'umutekano n'agateka kazina muntu turaza kubaha inkuru idasanzwe. Umupolisi w'Inyamiramabi atabarizwa ariko aratotezwa bikomeye, akaba ashobora no kugandagurwa. Turaza kubabwira ico uyu mupolisi no mu OPG yitwa Koloneli Ndayihebura Josue matrikire OPN ubusa 67 turaza kubabwira vyinshi cane vyinyegeje inyuma yuko gutotezwa ndetse nibidasanzwe biriko birakorerwa iyo ntwazangabo mu gipolisi. Muri ano makuru muraza kuvyumva. Hari imbonera kure ikorera muri komine yafashwe mu manyanga, ivyo yariko irakora hakaba hari ubwoba ko niba rishobora kuza kugwa. Muri ano makuru muraza kuvyumva. Mu zindi nkuru tuza kubashikiriza, turaza kugenda tubashikiriza ku nkuru zivugwa mu mugambwe seneri wa Agathon Rwasa. Hakaba hari ivyatangajwe na Agathon Rwasa ndetse no mu matora yimirije imbere mu mwaka w'2025. Agathon Rwasa azoseruka nk'uwigenga, azoseruka nk'uri mu yundi mugambwe. Agathon Rwasa yoba yavuze iki? Muri ano makuru muraza kuvyumva, navyo twabiteguye. Mu zindi nkuru turonse akanya tuza kubashikiriza, turaza kubaha ku nkuru zibiriko biravugwa mu gihugu, aho mu ntara ya Bururi hari abantu bahagaritswe ngo kubera banse kwisansumisha. Ni rusansoma itariki iravugwa ko rumwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo navyo twabiteguye mu makuru yacu muraza kuvyumva. Muri CNDD-FDD ibintu nk'uko twabibabwiye ntivyifashe neza mu gihe himirije amatora, aho icuka atari ciza muri izo ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi. Dufise inkuru nyinshi cane tuza kugenda dukurikira, wewe urabana natwe maze ufyonde no kuri subscribe usangize n'abagenzi bawe kugira uraje ubandanya kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umunsi ku yundi. Izo zari impfunyapfunyo, mu kanya turaza ano makuru yacu tuyababwira mu buryo bagido nido. Ndayishimiye jewe mvuga ko yakoze ibibi biruta iby'abandi bose bakoze. Naho nari bwabone aho umukuru w'igihugu afata abasirikare b'igihugu akabambika impuzu z'ikindi gihugu kandi nabo bakabyemera bakagenda kugira bagende kurwanira ikindi gihugu, bagwanya abantu nuko badasangiye n'urubibe kandi atagituma na kimwe cumvikana cyuko bogenda kubagwanira ico gihugu. Hego nivyo baragiye muri Somali babisabye na ONU, abisabwe na ONU kandi bagiye bambaye impuzu z'u Burundi, imyambaro y'u Burundi kuko babisabye na ONU.
mugabo setefuasi muri Kongo oni nacyo yigeze ibasaba kandi ni ku nyungu za Ndayishimiye wenyine. Icyo gihe yagira ibyo bintu yarenze amategeko menshi kuko niwe yitwa ko yaserukira ishyirahamwe ry'akarere EAC. Icya kabiri, ndaho nari bwabone aho umuperezida yubahuka akazana abantu bahejeje kwica abantu bo mu gihugu cyabo. Aho Micombero yake abanyarwanda bahunze barabaje guhunga kuko izo nterahamwe ziriko zirabica. Sico kimwe n'ibyo Ndayishimiye ariko arakora. Yakiriye interahamwe FDLR bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ni ibintu birenze urugero abantu bose babwirizwa kumva, kuko icyo cyaha abarundi ntibazopfa bakimurekuriye, kuko azanye umucanwa uturira abarundi. Iyaba yarabashyize mu nzu iwe bakaturira abiwe, hari naho umuntu yari kugira ati yikwegeye wenyine. Mugabo ubu ntiyikwegeye wenyine, yakwegeye abarundi bose, abari hanze n'abari mu rugo rw'Uburundi. Rero ibyo bintu abarundi tutavuye hasi ngo twitware tugire urubanza mu mashyirahamwe mpuzamakungu yose abimenye ko Ndayishimiye yamenje, ibyo na twebwe tuzoba tumufashije. Jewe rero ku bwanje Ndayishimiye ubwa mbere ho yarakoze ihonyabwoko mu Burundi y'abatutsi, arica abana, arica abantu, hanyuma ahungira agenda mu Rwanda gufasha interahamwe kwica abatutsi b'i Rwanda. Ibyo rero abarundi nibaje babivuga batangurire ku ndango, cyo baba batangurira kucyo yaherejeko. Batangura ngo bavuga ngo yagiye i Rwanda ngo ahunze. Hari uwubahutse avuga ngo yagiye i Rwanda ngo ahunze ngo ko bishe Ndadaye. Oya, yagiye i Rwanda ahejeje gukora ihonyabwoko ry'abatutsi. Muri icyo gihe rero yagenda gufasha interahamwe kwica abatutsi mu Rwanda, gukora ihonyabwoko ry'abatutsi i Rwanda. Ibyo rero abantu nibabisobanure neza, babivuga uko biri, nacyo baca ku mayange. Rero ikibi Ndayishimiye ariko arakora ni kibi kitagirirwa ikigongwe. Yari asanzwe yitwa ko yakoze ihonyabwoko mu Rwanda, baramushyize muramubona n'ifoto yiwe. Ubu rero yongeye ikibi mu kindi, abarundi nibabimenye. Jewe sindinya kubivuga kuko nibo banyikiye abanje bose ibugendana. N'abantu utwana nasigaranye n'utwana dutoyi natabye na jewe ngaduhungisha kugira ngo ntibasubire kubikira ngaho. Utwo twana n'utwana twari harimo inzoya, harimo utwana bandoreye mu ishyamba dufise twavutse bica ba nyina. Akana kari gafise iminsi 4 n'akari gafise iminsi 6. Abakuze bari bafise imyaka 6. Abo nibo bitwa ko bari bakuze mu bana nakiriye. Rero uyu munsi ibyo Ndayishimiye ariko arakora, abantu bose nibabimenye, bashingisha urubanza, dushingisha urubanza ko byatunaniye ko dushobora kugwana, kuko naho bigoye
umwe tugire n'icyo gikorwa cyo kumushingishiriza urubanza akiri ku butegetsi bwa CNDD-FDD na kare iyo CNDD-FDD ntiyari kuja ku butegetsi kuko yarakoze ihonyabwoko. Mu gihe yakoze ihonyabwoko ntabwo yoja imbere y'intahe ntiyoja ku butegetsi. Rero ibyo nibyo ni n'akantu ntanze kugira abantu babimenye baheze barondere gukorera kuri icyo kintu, tumenye ko tubwirizwa kumwitwarira mw'itribunali mpuzamakungu yarusha. Murakoze. Nasubiye kubaha kaze. Uwo ni Rose Hakizimana yahoze ari umushingamateka, arashavuye cyane. Tunagushimire cyane Rose Hakizimana, urakunda gutanga ibyumviro byawe ku makuru aba ariko aravugwa mu gihugu, ariko nanone biba byagiye biragarukwa ko cyane. Rose Hakizimana atanze uwo mwihwezo nyuma yaho tubabwiriye inkuru y'ukuntu hari abasirikare b'u Burundi bariko baragwanira hamwe na M23, ariko tukanababwira ko hoba hari imbonerakure n'igisirikare cy'u Burundi ziriko zirafashanya na FDLR za Wazalendo mu kugwanya M23. Tubabwira imigwano idasanzwe iriko irabera mu ishamba ry'ikibira, tubabwira ko ibintu bishobora kumera nabi cyane mu karere, aho Perezida Ndayishimiye yoba yaraguye mu mutego kandi ashobora kwisanga ari kugwana n'ibihugu bibanyi mu gihe atiyumviriye neza ibyo kurungika abasirikare b'u Burundi muri Congo kuja kugwana ibyo batazi. Amakuru avuga iby'igitero coba giheruka mu kibira ni amakuru yavuzwe cyane, nkuko rero amakuru twagerageje gutohoza inkuru ziriko ziravugwa cyane, nkuko hari abaroberi ngo b'abanyarwanda, imbonerakure n'abasirikare b'u Burundi bari kwicigwa mu kibira. Abo bakavugwa ko hoba hari n'abariko barategura gutera igihugu kibanyi. Hakaba hari n'amakuru avuga ko ibitigiri by'abasirikare n'imbonerakure bapfuye boba bashika 180. Hakaba hariho n'amashusho ateye ubwoba y'abavugwa ko bapfiriye ahariko harabera imigwano. Hari bimwe mu byamaze kuja habona byerekana ko ibintu bitifashe neza, kandi hakaba hari vitari bike byamaze kumenyekana, nk'uko intambara isa n'iyiriko iravugwa mu kibira yaheruka kuba muri Munyonyo 2019 ahitwa Marura mu kibira. Ico gihe intambara ntiyari isanzwe, ni ikirindiro c'abasoda b'u Burundi carabaye nk'igifuswe, umukuru w'ikirindiro aricwa. Iyindi ntambara ikaba yabaye mu mwaka 2021 ku musozi wa Twinyoni mu kibira nyene. Ariko nanone amakuru ariko aravugwa muri kino gihe arateye ubwoba, kuko hari n'abavuga ko yoba ariko aratangwa na bamwe muri mu butegetsi bwa Ndayishimiye kugira hazokogwe ikintu gisa n'igitero coba kivuye hanze y'igihugu, kandi by'ukuri ari abasirikare b'u Burundi bagikoze kugira Perezida Ndayishimiye yisanga yakuwe ku butegetsi maze vyagirizwe igihugu kibanyi. Ayo makuru kandi avuga ko bitagirijwe igihugu kibanyi bizovugwa ko hoba habayeho ukwihorera ku bagwanyi ba M23, kuko ngo bagwanijwe bikomeye, ndetse Perezida Ndayishimiye yarenze ku masezerano yagiraniye na bamwe mu bayobozi b'akarere ka Afurika y'Ubuseruko. Ibyo byose rero ni inkuru ziba zivugwa cyane mu binyamakuru, bikuvugwa cyane ku mbuga ngurukanabumenyi n'amasoko atandukanye mu nzego z'umutekano. Ico bikoze twe ico dukora nuko tubandanya gutohoza kuri bene izo nkuru. Ico twabonye coco nuko habayemwo gufatanya inkuru ziriko ziravugwa, aho rero bivugwa ko muri Kongo abasirikare batari bake bapfuye, ariko nanone hakaba hari n'abandi bishwe, bakaba barishwe bakubiswe n'inkuba muri Kongo. Izo nkuru zose zikaza zunyura ibibazo biri mu Burundi, ariko vyiyongera ku mutekano muke uri mu karere ka Afurika y'Ubuseruko. Mu makuru yacu nari nakubwiye ko nza kukubwira ku nkuru z'umutekano, nanone twari twabikomojeho haruguru tubabwira ku mutekano w'akarere. Hari itangazo ryasohowe n'umuharire Tabara n'igisirikare cy'u Burundi muri Kongo ku ntambara ziriko zirabahuza. Umuhari witwaje ibirwanisho Tabara uvuga ko umaze iminsi mu ngwano zihuza n'abasirikare b'u Burundi bafatikanije n'umugwi witwaje ibirwanisho FDLR.
abitwa Wazalendo, Yakutumba n'abandi. Uwo muhari usigura ko izo ngwano ziriko zibera mu bice vya Kipombo na Kipupu ni mu karere ka Itombwe ni mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo wasohoye kuri uwa gatatu, uwo mugwi witwaje ibirwanisho urwanya leta y'u Burundi uvuga ko igisirikare c'u Burundi kimaze kuhaburira abasirikare barenga 20 muri izo ntambara n'abandi benshi bakomeretse. Ikindi Red Tabara ivuga nuko abanyarwanda bo muri FDLR baje bava ahitwa Kirembwe ngo aribo baboneka ko bafise ishaka ryo kugwana, mu gihe abasirikare b'u Burundi baboneka ko badategera ico bariko baragwanira. Muri iryo tangazo Red Tabara ivuga ko iboneyeho akaryo ko kwibutsa igisirikare c'u Burundi ko abasirikare b'u Burundi ari abana b'u Burundi barahiriye gukingira igihugu, ko badategerezwa rero kurengekwa kuri songoye n'ubutegetsi bwica, busahura, bukongera bukicisha inzara abanyagihugu. Leta y'u Burundi yoyo ntaco iratangaza kubijanye, ntaco iravuga kubijanye n'izi ngwano ziriko ziravugwa ndetse no kuna abasirikare b'u Burundi boba baragiye muri izo ngwano. Tuve kuri ico c'umutekano tugaruke mu zindi nkuru nkuko nari nabikubwiye mu mfunyapfunyo. Hari inkuru zivugwa mu nyishirahamwe Rona. Ishirahamwe Rona dafa kabeherutse gutanga imihoho, haribazwa abakozi bazoheza bagende baje hehe. Umunyonyezi bwoba buri muri iryo shirahamwe. Nkuko rero twaheruka kubishikiriza mu matohoza twakoze, ishirahamwe Rona rikora ivyo gutomboza rigeze ahabi mu vy'ubutunzi. Urongoye iryo shirahamwe Leya Ngabire akaba yagirizwa inyuruzwa ry'amafaranga menshi. Ubuheruka twarerekanye inyuruzwa ry'amafaranga y'amarundi yarenga gato imiliyoni 250. Inyuruzwa ry'amafaranga ryavugwamwo warajejwe ubutunzi dafu canke direkteri wa finance, uyu nawe akaba yitwa Evariste Nahayo. Nyuma abo bategetsi bose baratumwe ko muri kuru anti-corruption, nta cegeranyo kirasohoka, ariko ubushikiranganje bw'ubudandaji bwarasohoye icegeranyo kigaragaza ko dafu yagize uruhara muri iryo nyuruzwa ry'amafaranga miliyoni 25 y'amarundi. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo twaronse mwibanga. Gitangaje dafu akaba aherutse gutanga imihoho ku igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa 8 2024, niho Evariste Nahayo yashikiriza ikete ryo gutanga imihoho canke demission. None akaba yoba yahunze kugira ntabazwe ibijanye n'ayo mafaranga yoba yaranyurujwe. Gushika ubu muri iryo shirahamwe harangwa icuka kibi hagati y'abakozi n'ubuyobozi. Ikibonekeza nuko abakozi bo muri iryo shirahamwe Rona baguma baheba akazi bagenda burundu. Abamaze guheba akazi hakaba harimo nk'uwitwa Mbanzamihigo Claire yari caissiere principale, Muco Dorine yari conseiller juridique, Kwizera Desire yari umushoferi. Abo bose batatu baje biyongera ku bandi babiri twaheruka kubashikiriza mu matohoza twashize hanze, harimo Fiston Ndayininahaze yari contrôle de premier niveau na Innocent Sibomana. Amakuru twatohoje yemeza ko abo bakozi bato bariko baratakazi kubera bafashwe nabi n'urongoye iryo shirahamwe Leya Ngabire, kuko kuva ashinzwe hanze ivy'ubwo bunyonyezi akaba yaciye atangura gutoteza no gufata nabi abo bakozi. Ivyo akabikora kugira abatera ubwoba ntihagire uwovuga ku bunyonyezi ariko arakora. Abo bigaragara ko ishirahamwe Rona rigeze ahabi mu vy'ubutunzi. Abakozi b'ishirahamwe Rona batera kamo ubushikiranganje bw'ubudandaji n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugarukira iryo shirahamwe, kuko atagikozwe vuba n'ivyahuha bigiye guhuka. Mu makuru tuzobashikiriza tuzobashira habona ubusuma bukomeye buriko bukogwa n'uwo muyobozi wa Rona, harimo amasoko y'amanyanga
ariko arategura kugira anyuruze amafaranga. Hari inkuru twababwiye mu gutangura nko hari umupolisi w'Inyamiramabi atabarizwa ariko aratotezwa bikomeye, ashobora no kugandagurwa. Uwo mupolisi w'Inyamiramabi atabarizwa akaba ari OPG, yitwa Koloneli do Polisi Sindayihebura Josue, afise matrikire OPN ubusa 67 Amakuru dufise nkuko uwo mupolisi ariko atotezwa cyane bivuye ku kazi yakoze, aho yariko akora kuri dosiye y'umunyagihugu duheruka gutabariza. Uwo munyagihugu rero hakaba hari umunyagihugu twatabarije arongo ishirahamwe AGR, ariko arondegwa n'abakozi b'iperereza kugira bamugandagure bafashanije n'uwitwa Nizigiyimana Theodore ashaka kwihagira amatungo y'iryo shirahamwe. Mu nkuru twabashikirije twarerekanye ikete ry'umushikirizamanza kizigenzo wa Republika Procureur General de la République Leonard Manirakiza yanditse ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi k'umunani 2023, aho yasaba inzego z'igipolisi gukurikirana Nizigiyimana Theodore ku birego yaregwa. Amakuru twahavuye tumenya nuko Koloneli do Polisi Ndayihebura Josue yari yatanguye gukora kuri iyo dosiye yo gukurikirana Nizigiyimana Theodore, ariko mu nyuma akaba atigeze yoroherwa kuko yaciye atangura gutotezwa n'abamukurira harimwo kumutera ubwoba. Gushika ubu Koloneli Sindayihebura Josue akaba aheruka gukugwa aho yakorera mu gisagara ca Bujumbura, acaduganwa gukorera mu ntara ya Buruyigi, bikozwe n'umurongoye Koloneli do Polisi Mutagatifu Aimable, yari nawe yanse ko iri kete rya Procureur General rishirwa mu ngiro. Abatabariza uwo mu OPG bashikiriza ko aho bigeze baravye iterabwoba guma akorerwa kubera iyo dosiye ashobora no kugandagurwa. Abamutabariza bagira bati Koloneli do Polisi Sindayihebura niwe yari yatanguye dosiye ya Nizigiyimana Theodore, ariko ntiyorohewe kuko baciye bamudugana ruguru n'iterabwoba ryinshi, ntiyorohewe kuko ashobora no kugandagurwa. Abo bamutabariza bakaba basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gukingira Koloneli do Polisi Ndayihebura Josue. Uyo rero nawe akaba atorohewe muri kino gihe. Bibera mu Burundi ni ibintu bitangaje cyane, aho inkozi z'ikibi zikingirwa ariko intungane ndetse n'abakora ibyiza bagahigwa bongo, aho benshi babona ko igihugu kitazokira mu gihe kigifise indongozi nk'izi, kuko ari ibintu biteye ubwoba cyane. N'amakuru menshi abavugwa mu mwanya ntudukundiye, hari izindi twari twababwiye mu mpfunyapfunyo tudashoboye kuramvura, ariko mu makuru yacu akurikira muraza kurikira inkuru zose twari twababwiye ndetse n'ayandi menshi ariko aravugwa agaruka ko irya nini. Ibihe byiza rero kuri mwese, mukanye duhure mu isango ry'andi makuru arabagezweho.